nitwa Karegwa Dimitri, ndi umuririmbyi mpimbazamana w'umurundi. Ndabahamagariye kumviriza indirimbo yanje nshasha humura. Mu buzima hari igihe ibintu byose bihinduka, kababara nk'uwicaye ku misuma rishinze, maze amarira agatemba, ukifuza itabara inshuti zose Igihe nandikiye indirimbo nariko nca mu bibazo bigoye, byatumye nsanga n'abantu benshi bari mu bibazo birenze, aho hari abarira bakarondera inyinshi ku nshuti n'abagenzi, ariko bikaba ivy'imfagusa kuko batamenye ahava inyishu y'ukuri. Yesu arabizi, humura mugenzi, humura mugenzi. Inyuma y'igihe mbabaye nihebuye, Imana yaranserutseko irabitunganya ndahumura. Bintuma gutahura ko umuntu adatorera inyishu mu kurira no kwidodomba, ariko inyishu irama iva ku Mana. Ibi harabanyumva nk'inkuru, ariko vyambayeko nico catumye nandika iyi ndirimbo nk'iyi. Mpamagarira buri muntu wese uri mu kibazo guhumura, kuko Yesu wacu yumva kandi abona, atigera anezererwa imibabaro yacu. Wipfuza indirimbo humura, ca ku rubuga rwa YouTube wandike Karegwa Dimitri humura, canke munyandikire kuri WhatsApp yanje 71 167 975 71 167 975. Ndayibaye ku buntu. Ico mbasaba ni kuyisangiza abandi kugira ubutumwa bwanje bushikire benshi bashoboka. Mwarahezagiwe. Yesu yarakuze, niwamwizera ntazigera gukoza isoni. Abavyeyi, inshuti, abagenzi barashobora kuguta, ariko wewe ntazigera guta, yamara umwizigi.